Ndabaramukije cane mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi tugira tuvuge ku nyungu z'umugore aroramye n'inyungu zo kwicisha bugufi. Tubanze dusenge Imana. Mana turagushima, turagukengurukiye kuri Imana nziza, uri Imana y'ububasha, uri Imana yo kwizigirwa, umukunzi mwiza uwera wa Isirayeli, Sega w'amahanga yose turagushimiye kubw'uyu munsi ko watugiriye neza, tukaba twongeye gushika kw'iyi saha kugira ngo twige kino cigwa. Mana kijanye n'ingo zacu, turaguhaye ikaze rero uve muri twebwe ushishikare kutugirira neza no kudutahuza ibi vyigwa, cane cane no kubavyumva kugira ngo bidufashe kugira ingo nziza zikubaha ziguhesha icubahiro, icubahiro kibi cawe muri vyose mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Okay, uyu munsi turiga muri Esiteri igice c'umunani guhera ku murongo wa 3. Turabona ukuntu Esiteri yicishije bugufi imbere y'umwami Ahasuwerusi. Ngo yaraciye bugufi, haravuga ngo nuko rero Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami wiwe Ahasuwerusi. Ngo arapfukama ararira. Amen. Amina. Ubwo kanya Esiteri ntiyaravye ngo Esiteri n'umugabo ngo Esiteri ngo Ahasuwerusi ngo n'umwami wiwe ngo n'umugabo wiwe, ariko kugira musabe ikintu yaraciye bugufi. Turabona ngo ko yarize, yagiye apfukamye arize arira kugira ngo amusabe icete Hamani yari yandikiye abayuda ko bamanikwa, ko bahanwa, nyene ko bakurwa muri ico gihugu, amusabe ko cokurwaho. Nico gituma rero ejo twayaze ku nyungu, twayaze ku mugore aroranye, turayakunda arusha akabuyenge, agaciro akabuyenge, marijane. Turabona ukuntu mu rugo rwiwe hama inyungu, turabona ukuntu umutima w'umugabo we wamwizegera. Aha rero niho kw'iri jambo Esiteri yagiye aciye bugufi, ngo agenda arira, agenda apfukamye imbere y'umwami wiwe, ngo aramubwira ati mwami, usanga ndaguhimbara, usangwa vy'ukuri ubona ko ndabibereye, fasha birya vyete n'irya nzu ya Hamani ubitugabire. Umva cari igisabo kandi vyari vyumvikana ko umugore ikintu ashatse ku mugabo we yari kukironka kuko yari umwamikazi. Ariko yagiye apfukamye aramwinginga, ndetse no kurira ararira kugira ngo umwami wiwe akorwe ku mutima. Niko abamama dukwiye kumera. Nturabe ngo umugabo wanje ngo twamenyeranye, nturabe ngo umugabo wanje nopfa kumubwira ivyo arivyo vyose. Oya, urapfukama kugira ngo abone vy'ukuri umugore wanje araroranye, araciye bugufi, n'ivyo atansavye reka ndabimukorera. Turabona ku murongo wa 4 ico gihe umwami ngo yaciye atunga inkoni Esiteri, aramubwira ati haguruka mwamikazi wanje. Amen. Ati ico Amen. usavye cose uragihawe. Amen. Umwamikazi wiwe aca aranezerwa. Je Mm. ngira yaciye yitera, je umengo yaciye asimba nyene yerekana umunezero wiwe nyene, ariterera hejuru kuko nawe urumva umwami wawe umusavye ijambo agaca akubwira ati haguruka, ico usavye uragihawe. Ngo Mm. mbere ngo ako kanya ngo Hamani ngo aca akura impeta yari yarambitse Ahasuwerusi, mumbabarire, Ahasuwerusi ngo yaciye akura impeta yari yarambitse Hamani
urumva impeta yo kuganza nka kurya kuntu dufate umugore w'umukuru w'igihugu ujya mwishikira wiwe ujya wa mbere sindanabazi no kubavuga urazi ko mu gihugu bigoye ntavyo nzi ujya wa mbere nyine akunda ngo yaciye akura impeta ngo acara y'umwambika ati kubwo guca bugufi kwa Esiteri umwamikazi wanje ubwoko bwanyu ndemeye kuzoshigikira riguma vyoroha urumva n'ababa mu rugo rwiwe bagira inyungu kubw'uwo mugore urumva nimbe bitaha muri iyo nzira amenya ati no mugore arubaha umugabo uno mugore araciye bugufi kubera urumva ibintu byose bica bironka agaciro urugo rwe ruca rugira inyungu nico catumye rero ngo aca amubwira ngo usangwa rero ndanaguhimbara mwami ko n'ivyo bimpa imana nirya nzu wari wahaye Hamani kuko turabona muri birya bihugu 170 Ahasuwerusi yari arongoye biragaragara ko Hamani inzu y'abamwe yayirihirwa n'ivyo bihugu niko ubwenge bwanje bubitahura yego ngo ako kanya acara amubwira ati vyose ibyo nakubwiye urabihawe Morodekayi rero ngo acaragabirwa iyo nzu ya Hamani acaragabirwa iyo mpeta arayimwambika kubwo guca bugufi kwa Esiteri aramubwira ati mbere n'ubwoko bwanyu bwose ndiyemeje kubukingira ubwo n'uruhara rero umugabo iyo umugore waciye bugufi aca avuga ati nzogukingira n'umuryango wawe kubwo kunyubaha kubwo guca bugufi ndemeye kugukingira ndemeye ibintu byose kuzobikora ugasanga n'umuryango wawe umugabo arawushigikira ugasanga nta muntu uwo ari we wese yoza akora ivyo agomba kubera iki umugore afise uruhara runini mu gutuma umugabo amwizigira mu gutuma umutima w'umugabo wizigira umugore wiwe bituma n'abari mu rugo rwiwe bituma n'imiryango yiwe ihabwa agaciro kubw'uwo mugore amen bituma uwo mugore acira agateka imiryango yiwe ndetse n'abamwegereye bakamenya ati ujya mu mama arubaha Imana ujya mu papa ujya mugabo wiwe igituma dukunda igituma dukorera ibi ni kubera mwubaha kandi rero hariho akagani k'ikirundi bavuga ngo urera nabi ugatukwa n'abakwe burya uwo mugani wugaraniyemo vyinshi urera nabi ugatukwa n'abakwe iyo umugore atubaha umugabo n'ivyiwe mu rugo rwe ntibigira agaciro none nk'ubu jewe musaza wanje yogira agaciro ku mugabo wanje kandi ntubaha umugabo ab'iwacu bogira agaciro kandi umugabo wanje ndamusuzugura iyo ni inyungu rero ku bagore bubaha abatware babo iyo ni inyungu ku bagore baca bugufi ndetse ico ugiye kumusaba ntugende ubona ko umenga uramumenyereye oya umugabo bukeye aba mushasha umugabo ukundi bukeye aba mushasha bisaba rero ko nimba uyu munsi uvyutse ego muba mwararanye n'ivyo ariko umenya ko ari mushasha muri ico gihe hakurya ko Imana yacu iyo uyu munsi tuvyutse tugasenga Imana yacu yama ari shasha mu buzima bwacu niko n'umugabo yama ari mushasha imbere y'umugore wiwe yama afise agaciro kadasanzwe kugira ngo ibikikuje uwo mugore vyose kugira ngo ibikikuje urugo vyose bigire ubuzima Imana yacu ihabwe icubahiro amen 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 murakoze ku busanzwe abagore rimwe na rimwe
ntibazi kwicisha bugufi kandi benshi. mm, Hariho umugore niyo womumena ijisho adashobora gupfukama gusaba imbabazi. mm, Kandi abagabo, mfatiye kuri iri jambo ry'Imana utubwiye, ni abantu ba mm, mbere bakunda umugore anyenyekeye aca bugufi. mm, Uku ni ukuri nkubwira, abagore ni abantu ba mbere bakunda abagabo. Abagabo ni abantu ba mbere bakunda umuntu abasaba imbabazi. Uri umugore ugapfukama canke ugaca bugufi, niba mm, wakosheje, niba wagize iki, abagabo urazi ko mm, turemye mu gukunda ivyubahiro. mm. Niba wacumuye gute aca akubabarira, niyo vyoba vyabaye itukutuku bica vyera bikamera nka sheregi. Amen. eh, eh. Ni ukuvuga ko rero nk'uko bivuze aha abagore, iki cigwa ni ic'abagore pe, babwirizwa kumva kunyenyekeya, guca bugufi mu nzira zose. Apana ngo ubwa mbere nigeze kuvugaho umugabo n'umugore babanye mu rugo baterana amajambo ngo tangura we, ngo tangura nawe, ngo jewe naciye bugufi ngo nawe ntucisha bugufi. Ugasanga barondera ngo umwe ngo aze atangure ngo kubaha uwundi mu rugo. Narakojeje akabazo ati none umugabo n'umugore ninde muntu yotangira kubaha uwundi mu rugo akabera icirore uwundi mugenzi we? Warabivuze neza ati umugore abwirizwa guhindura urugo rwiwe. None umugore adashobora gupfukama ngo ace Mm, bugufi imbere y'umugabo, umva urwo rugo rutaba rwabaye itongo. Ubivuze neza cyane kandi Imana iguhezagire. Amen. Mm. Amen. Um, Eh, ah, mwotera imbere nibara kandi mubandanya mukebura dukomeze kwigishanya. yego kuri aho rero ngo mbega ngo umugore ngo akabwira umugabo ngo banza uce bugufi, Mm. umugabo nawe ati nawe banza uce bugufi. Ariko twabonye ko muri iri jambo Esiteri ntiyaravye ngo umugabo wanje twararanye, kandi bari bararanye kuko ari umugabo wiwe. Twabonye ko yapfukamye kuko hari ico yari agiye kumusaba, mbere ngo agenda aciye bugufi arira. Rero bisaba ko umugore yama muri we yuzuye guca bugufi. Ntibikenewe ko umugabo umubwira ngo ca bugufi. Erega ingeso z'umugore ziratuma umugabo aciye bugufi, none aca bugufi. None wumva Hasuwerusi yarinze kumubwira ngo ngabira byose, yamubwiye ngo vyose kubwo guca bugufi kwawe ndabiguhaye. Niko yamubariye, kubwo guca bugufi kwawe byose urabihawe. Kuyica ntibiba bikenewe ko murinda guterana amajambo ngo nyubaha canke uwundi ngo nyubaha. Umugore abwirizwa kumenya ko dutegerezwa kwama duciye bugufi. Kuko iri jambo ry'Imana turabonye Esiteri bari bararanye n'umugabo wiwe, ariko mu kuja kumusaba yagiye apfukamye, ntiyaravye ngo ivyiwe n'ivyanje, yagiye apfukamye araca bugufi, ndetse ngo ararira, niko Bibiliya itubariye ngo yararize imbere y'umugabo wiwe. Ngo umugabo aca amutunga inkoni ngo aramubwira ati haguruka mwamikazi wanje, ivyo usavye vyose urabihawe. Bisaba rero kwama duciye bugufi. Erega ingeso nziza umugore agira, umugabo ziratuma nawe aca bugufi kurusha wa mugore, kuko urumva ko ataramusavye vyose, ariko amubwiye ati vyose urabihawe. Byose ndabiguhaye, aca amuha vyose vyose vyose. Bose abo mu rugo rwiwe bagira ubuzima. Morodekayi aca aragabirwa, avuga ati tya mwarareze neza kabisa, ahubwo reka si ivyo gusa, ndakugabiye n'inzu ya Hamani, ubwira usubire mu kibanza ca Hamani aho yaganze, akaba ari we yica agakiza imbere y'umwami. Urumva Morodekayi aca aba ari we yica agakiza imbere y'umwami kubera guca bugufi kwande kwa Esiteri. Urumva rero abagore ko Koze dufise cane. inshingano rero ridukumiriye ko
twama duciye bugufi kugira ngo ibyacu byose bigira ubuzima. ni Murakoze. ikintu gikomeye cyane kuko hariho abantu batazi burya akamaro ko guca bugufi. Eh, abagabo benshi Mm, ntibereka amafaranga abagore, mm, mugabo impamvu batabereka amafaranga canke batayababitsa ni kubera ko baba bazi ko batabizeye abagore. Ariko iyo umugore ashoboye kukubera nyamweru, je nkunda kwivugira ikirundi, nyamweru, mm, akakwerera, akakubera umwizigigwa, agaca bugufi imbere y'umugabo, mm. jewe ndazi neza yuko abagabo usanga bafise abagore nk'abo n'ubutunzi bwabo basigaye babubitsa abagore. Reka jewe Amen. nihereko, jewe nihereko, Mm, jewe kandi mvugisha ukuri, jewe mm, jewe nshaka je n'amafaranga mu gihe ntarayageza mu kibanza kumbura ikindi yagenye, je mm. amafaranga ndayabitsa umugore. Nukuri. Niwe ambikira neza kuruta uko je nokwibikira, Mm, kandi niho numva ko ndi safe. Reka nce mm, mboneraho n'akaryo ko kubwira abagabo uyu munsi, mm, urazoza ubitsa amafaranga umugore uze urabe niyo azoba ataca bugufi, kuko nubwo two turavuga ko umugore ari wo guca bugufi imbere y'umugabo, niyo bataca mm, bugufi nawe uze mm, umugerageresha ico kintu, uze ufata inoti uyimubitse amafaranga urose yose uvuye ku kazi, uzane kwa kundi nyene uca umuhereza, ukwezi guheze kwa kundi nyene uca umwereka. mm. Umugore azovuga abonye aho ubikoze utahora ubikora, azoca Mm, aguruka, azosanga asa n'uri mw'ijuru, ibintu vyahindutse, mm, atahora kubaha ahindura kubahe, atahora gukunda ahindukira gukunde, kuko azoba avuga ati n'amafaranga akorera ndayabona ntayonona. Ariko ahandi usanga bafise amakenga, amafaranga akorera ayajana mu bagore, akagumana mm. amakenga nk'ayo, mugabo ufashe ukayamushirako nayo ukoresha ukayamukurako. Data. Abagore barakunda amafaranga, barakunda no kubona ko nabo ari bafise power, inguvu, usanga Mm, yabaye ikindi kintu, yavyibushe, asa neza. Amafaranga rero nuko ku mugore vyiza muzoze murebe ababitsi abagabo ndabibasavye. Hanyuma mu kurangiza, mm. Yego nyene. mu kurangiza Kuza murayaduha tuyabika kubera umugore mu yandi majambo n'umunyamabanga w'umugabo wiwe. Umugore n'umubitsi. Nuko numva. Murakoze. Nuko rero ndangije ntera intege cyane cyane abapapa muri uko guca bugufi kwacu, namwe mushishikare kutwizera tubandanye tuba abanyamabanga. Umugore arimwo byinshi, umujenama arimwo, umubitsi arimwo byinshi bituma umutima w'umugabo wo mwizigira. Murakoze cyane. murakoze cyane, nizere ko bariko bakurikira kino kiganiro batabuze ico bakuramo, na cane cane ko twumvise ko n'ijambo ry'Imana riha ikibanza kidasanzwe umugore yicisha bugufi, ko avyungukiramwo, twabonye ko yavyungukiyemwo, mbere n'umuryango wiwe uca ubikiriramwo. Ndashimiye inshuti rero zanje zidukurikira kw'ishene ya Daniel Mugisha, acako ibiganiro vy'ingo n'imiryango. Muri iki kiganiro twise urugo rwiza, ijuru rito ni ijuru rito. N'ubundi muntu afite icyo agomba nk'intahe canke agomba kwigisha, yozotwandikira kuri WhatsApp yacu igaragara ngaho hepfo, akamenyetso ko guteranya 356 46 51 34. Murakoze cyane.